Allo. biciye bicika nariko ndakubaza nari ndakubwiye ati nitwa Daniyeli Mugisha Ego. mushobora kuba mutanzi ariko nagira ndabaza amakuru y'uwo muntu wanyu agwariye muri Saudiya rero nta mu vyo wambwiye nta na kimwe numvisemwo wosubiramwo hanyuma ukambwira neza Amakuru y'uwo muntu egome twebwe twaragiye mu kigo Bonjour ego hanyuma turiga bahava baraturungika Saudiya mu kwezi k'umunani mu mwaka wahera nije twagiye tujanye n'uwo Eremine ego irindi zina yitwa nde Nirema Eremine egome hanyuma jewe we waragira amahirwe arashika ku kazi jewe nari nsubiye ubugira kabiri baca bamfungira Saudiya ego ariko nta mpamvu kugeza ubu ndamenya zo kugira bamfunge Imana yaracishije ahayo jewe ndataha barandekura ndataha ariko ntivyoroshe kugira ngume mu Burundi ata passport mfise bamwe baturungika barangiriye ihohoterwa nibirebire ariko reka ndakubwira ivya Elimine ego hanyuma rero twaricaye Elimine arahembwa amezi makeya ntangaye kuko jewe ndabana n'umugabo wiwe n'umubanyi amakuru ya Elimine yose ndayazi yose mu nyuma rero haragera igihe aza akubitwa akavyandikira umugabo wiwe akabitubwira harageze igihe rero Elimine baramwaka telefone ntibasubiye kumuha telefone kumuhemba ntibamuhembye mu nyuma rero umugabo wiwe acaza arampa audio mu Carabu ndamusigurira ego kuko nari numva duke nkamubwira ati bimeze uko haba havugwamo ibiki mwizo audio uwo mubosi wiwe yavuga yuko yamurungitse maktaba atari mu nzi we ukuvuga bava hamurungitse ku biro hanyuma rero ego mu wundi mwanya w'akamubwira nti ko yaje mu Burundi ariko twebwe turavuga ati ubwo n'ububeshi niho abagenzi twavugana biyo Saudiya barampa nimero z'umuntu akorera ambasade hiyo w'umurundi injanda ziha umugabo wiwe baca baravugana ibyo bavuganye nta nyinshi turaronka nta muco turaronka umugabo wiwe akagenda kuri vya biroti nyabuna umwana wanje ameze ukunuku jewe ni mu murungi katahe ngo ahubwo ntuzosubire kugaruka ngaha ku biro vyamurungitse ego kuri ofisi yamurungitse ha mu Burundi bamubwiye ati ntuzosubire kuza ngaha iri hehe iri Bujumbura muri Gihosha nyuma rero namwe mubahe mbega bamubwiye nti namwe mubahe ngo atorotse nyene bazomwica kandi adatorotse namwe mubahe jewe mbi Muyinga okay bamubwiye ngo atorotse bazomwica ego ngo atorotse nyene bazomwica gutoroka ntuzi ko bibujijwe kuri ofisi niko bishuye uwo mugabo wiwe okay hanyuma rero mu nyuma biranka gose emwe gushika yaho tutakimuronka kuri telefone none uyu muntu ko yavuze ko yamurungitse ari hehe bataza ashika mu Burundi amakuru y'ibihuha ati umuntu yarapfuye basi
none muri Arabia Saudite nta nimero ya maktaba yaho wari mufise mwebwe ya office yahariye yabaraba ikorana niyo mu Burundi? Ya nta nimero zaho dufise. Bandanye turayironderera. Mugabiriho. Hanyuma rero mu nyuma rero baca baturungikira ifoto ariko arakubura ariko nabuja akamuha telefone vugana nabi wanyu wa mukobwa agaca avugana n'umugabo we akamubwira ati jewe meze nabi muranderera abana ibiki n'ibiki ibintu nk'ivyo. Umugabo we agacaza kubimbarira audio bamwe bavuganira ko nanabuja. Mu nyuma rero ndamubwira ati nyabuna we haguruka wewe bigenda uku. Umugabo rero niko gutabaza kugeza iki gihe nta nyishu. None mwahagurutse muja hehe kubera iki mutagenda mu bushikiranganji bw'imigenderanire n'ayandi makungu kwa Albert Shingiro ngo murireho mubabwire yuko mumubwire ibintu imiryango yanyu ko yabuze yazimanganye, hanyuma ngo kuko ujya afise ububasha kandi nicyo bajejwe bahamagaze uwo muntu wanyu areke kuzimira. Mashaka guhe umuntu kubera ko kumbore muti mubona ko atabushobozi bwo gukurikirana dosiye mufise kandi muza ubushikiranganji buri aho. None uwo mugabo yaja ku biro aho ibujumbura mu Gihosha, yaza ibujumbura avuye ruguri Muyinga. Ariko urumva ukuntu abantu ari bagome koko. Mu bisanzwe abantu bato ini Muyinga urazi yuko ari ahantu hegereye umupaka wa Tanzania. Ibujumbura kugira ushike mw'ivyo biro udafise umuntu agutumbereje ati ni winjira ntaho womenya pe. Niyo mpamvu umuntu aguma azimagirika. Birumvikana. Kuri Bonjour yabarungikiye kajya gafoto ariko arakubura. Bavuze ati tugomba tubikurikirane. Baca bavuga uti ahubwo reka tubanze nibabanza bamuvuze hariya mwariri yashira hamwe bamuvuze ryamutwaye umubosi amuvuze bazomuguha akomeye. Umugabo wiwe nawe avuga uti jewe nibamundungikira ivyo kumuvuza jewe nzomwivuriza ngo nta mahera woronka yo kumuvuza. Aho hari ryari mu majambo makeya rero twarategereje ko bamurungika twarabuze. Hari ryari? Hari myiyindwi nyene iheze kuvaho iyi video isohoke yigiriye hanze. None nimero zo kuri Bonjour urazifise? Ndazifise. Muraziduha? Ego cyane. Ubutwara Bonjour yitwa nde? Agence bajana hariya muri Arabia. Bamwita Mpanga Freddy, ni nimero ziwe noziguha n'umugande. Nta kibazo, ibyo byose muce mu bintu bunyene ngaha inbox kuko hari nimero ntarakwiza. Tugomba gusaba ababijejwe basi bagira inguvu atahe ko twagize Imana akabakiriho kuko twese tubijejwe. Oya mugabo turasaba ababijejwe kuko kenshi ibintu biba nabi mutuvugire ibintu biba nabi kuko ababijejwe ntibaba babimenye. Abo bajejwe kubamenyesha nabo arizo office emergency nayo ntaheza ngo bivuge abigira ibanga. Niyo mpamvu ubona abantu no gupfa bapfa. Oya ayo majase yoyo aboneka yuko abahombye nk'ivyo bangiriye ndarya gasho. Aha anibirebire twaraburanye muri parake n'urubanza ruri muri parake Bujumbura. Niyo office nyene yabarungitse. Mu majambo make bakugiriye. N'abantu b'amanyanga bagukorera ibintu barasunura ntibakurikirana. Bakugiriye iki none? None ko bandungitse bazi iyo bandungitse bonyene. Incanshikira mu gasho kandi byanje babizi. Nshikiye mu gasho nkakugwa n'Imana
maze gushika ku kibuga c'indege baza kumfata ngo bamfunge ngo nindihe ngo itike y'indege yanjanye niyasubiranye reka muntu w'Imana jewe kweri ni birebire bimaze kugenda uko nkashika muhira pasiporo yanje baca barayinyima ngo nimanze ndihe iyo tike y'indege ngo yanjanye niyangarukanye kandi aribo bazi iyo bari bantwaye kugeza ubu ntaramenya nico nafungiwe ibintu vyanje naragurishije kugira ngende kwiga Bujumbura deplacement ya duga manuka ndahahombera ibintu byinshi kumbwira ngo bampe pasiporo yanje barayinyima umwaka urahera n'amezi 3 pasiporo atayo barampa bayimpaye mwuku kwezi nyene guheze nituye amashirahamwe ndonderera umwavoka aramburanira n'ubu rubanza ruri muri sentare n'abantu b'amanyanga basunura umuntu gusa ntibamukurikirana wowe ukavuga uti umuntu wanje ko afungiwe hariya bakumva nk'uko umenga ni zero kugeza ubu pasiporo yanje barayimpaye Saudiya sinemerewe kujayo nta kosa nagize je umubosi nakoreye mu 2018 twavanye neza arantekerera ambwira ngo nsubireyo maze gusubirayo banyugarira ko kubera corona ibyabaye ntavyo nzi mu nyuma ncanca mu mashirahamwe nja kwiga ngiye kwiga iryo shirahamwe ndababwira ati je pasiporo yari y'imyaka 5 naragiye hanze ndakora imyaka 2 n'amezi 7 ndatahuka ngo sawa ngo utagiye mwibarabara ngo utoroke uremerewe gusubirayo nsubiyeyo baca baramfunga narahejeje nditwara ndavuga nti jewe ndakeneye bambwira impamvu y'ugushikira mu gasho yuko noba nagiriye kuri visa atari kwanje yuko noba naciye mu manyanga byose ubije ku mugaragaro ahabona kugeza ubu urubanza ruri muri paraki barandendereje ngo jewe ngo ngenda Saudiya ngo narabahaye ingwati ngo ninagenda gukora bikanka ngo iyo ngwati nzoriha urafise amasezerano mwasezeranye je nababwiye ati nibazana icanditse dukorere ku canditse bazana ivyanditse ubutungane bubabwira ati zana ivyabona bimwemeza barabibura ubu rero ubutungane bwavuze ati mwebwe uyu muntu nubwo muvuga ko abariha izo miliyoni 10 ahubwo mwebwe muzomuriha yego impamvu muzomuriha mwaramusesaguje mwamurungitse iyo muzi kugeza ubu arafungwa yarafunzwe mwebwe ntimwamukurikiranye none ashika mu Burundi mwebwe mwakoze iki haraho mwamukurikiranye mu mubazi ibibazo yoba yaragiriye Saudiya ngoya mwarabimenyesheje muri ministeri ngoya umwavoka wanje shirahamwe ryampaye yaragiye muri ministeri arabaza ati twebwe dukeneye kumenya impamvu uyu muntu yagiye Saudiya akagenda akagaruka iryo shirahamwe ryamurungitse rikamusaba amafaranga muri ministeri bavuze ati twebwe ico kibazo c'uwo mupfasoni ntaco tuzi n'iryo shirahamwe ntiryaje kubivuga yego baca barababaza uti none mwebwe iryo shirahamwe riranditswe mu mategeko none umukozi aba bantu murungika ni nk'abana banyu murabaserukira mwebwe mwakoze iki kugira uyu muntu agenda akagaruka mwaramukurikiranye barabura ivyo bishura mwico gihe rero pasiporo bayishizeko ibintu sinshobora kugenda Saudiya gukora ubuzi nk'abandi sindamenya impamvu nta niyo ndamenya nabo nta niyo bazi jewe navuze ati none bapfa gusunura umuntu bazi ibyiwe ko nzi uwo muntu yandungitse
uwo muntu yandungitse mu 2018 twari tugicira mu nzira z'imodoka hariya mu za Kenya na za Tanzania. Ndagirirwa amahirwe ndashika Saudiya ndakora mu nzimwe tuvugana n'umubosi ko nzosubirayo. Mwico gihe nsubiyeyo ubugira kabiri biranka banyugarira ko kubera corona. Mu nyuma rero umubosi nimbaciye yugaza hariya kugira sinsubireyo nivyo ntazi. Mu nyuma rero wa mubosi wo mu Burundi yandungi ku bwa mbere arambwira uti burya ubu dukorera ku mugaragaro zana pasiporo yawe hanyuma rero uce mwishira hamwe tukurungike. Ndamubwira ati pasiporo ni y'imyaka 5 yaheze nca ndarondera iyindi ndondeye iyindi ndagenda ndiga isororezo ngo ndiko ndiga ngo nsubireyo ndiga turigana n'abandi nahagurutse mw'iryo shira hamwe nyene byaturungitse tujanye n'uyu mwana ariko aramerererwa hanze nabi. Hanyuma rero baca baramfunga ntibakurikiranye bo bamaze gutanga ubutumwa ku kibuga c'indege Bujumbura. Uwo muntu agarutse mumufate mumaze kumufata aza kuva hari shitike y'indege yamujanye ni yamusubiranye inyuma. Bashobora gufata hanyuma nakuwe n'umudocumentation yaje nahashitse saa 9 z'umugoroba. Hanyuma hari abazungu babiri baje mu Burundi sinzi ko sabakoze ku kibuga baca bafungira ku kibuga c'indege. Nanje mwizo saa 10 saa 1 saa 12 saa 2 saa 3 saa 4 saa 5 z'ijoro twari tuhafungiwe turi abantu batatu. Twari turindiriye imodoka idutwara ku Musaga. Mw'uwo mwanya Imana ikora nk'abantu haciye haza umuntu ntawe nzi kwera Imana imuhezagire ba bantu bikozeko mu bihugu byabo baca bababwira ati reka turungike umuntu abakure ngaho. Sinamenye ko ari mu documentation ariko abasoda bari batucungereye bavuze nti we madamu haguruka uvuga ikibazo cawe urya ni documentation yarahagukura. Ku kibuga c'indege naho abaguma baza bahakorera baguma bambwira ati iriha amafaranga yitike yakujanye tukurekure ubuje gukora utarishe ntuvaha basi nca ndiyakira. Mu nyuma wa muntu yandungika kera ubwa mbere arambwira uti wewe ndarungitse umuntu acaza kugukura ho ngaho mugabo ntuvuge ko ari jewe. Wewe ucugumutaha imuyinga ni telefone uzimye. Nca ndamubwira ati jewe ntayo nzimya nta muntu nivye. Yego nca ngira Imana uwo mu documentation yacaraza baba polisi baravuga ati haguruka wigana ikibazo cawe uyu muntu aragishoboye. Emwe nararinze kuvuga uwo mu documentation yarandavye avuga uti none wega madamu washitse ngahasanga haki nahashitse mu masaha 9:30 saa 10 ngo none ngo kwahaza abantu bafise ibibazo ufise ikibazo naki. Bandi bakorera ku kibuga c'indege bamye baza kunsaba ya mafaranga ati mpayo mafaranga hanyuma rero utahe. Baciye bavuga ngo uwo muvyeyi n'ukuri ngo yaciye ngaha mu minsi iheze ngo ahubwo sinzi vyabaye ngo none ngo waragarutse. Uwo mu documentation yacavuga ngo canke ni bamwe ngo baca mu binywa bingu hariya ngo wowe ngo urafise amategeko akugenga. Ati yego genda yafise. Ati genda yafise ngo zana turabe bikugenga. Ndamuha amakopi twagiye turasinya ndamuhereza ico yakoze. Yavuze ati madamu nukuri nusohoke wigire uji uri muraja. Yego
ati urabona aha ku kibuga c'indege hari imibu myinshi ati ntigume ikurira ngaha aho navyimvye mu maso kubera imibu sohoka ugende ndiyumvira ati none mw'iri joro injahe ndagenda imuyinga nshikeyo tinjahe mve narasohotse neza aca arasubira arampamagara wa mu documentation tinone kutashe pasiporo atayutwaye wa mugore ariko ukaza aravuga uti iyi pasiporo ntayo tumuha burya ishirahamwe ryamurungitse niyo izoza gusigura ivyiwe hanyuma tuyimuhe hanyuma rero nasohotse nk'usohotse mu kamashu naciye ngenda ngeze ku kibuga nsanga abantu bose bakamye hari abasirikare n'abapolisi nderaguza ibarabara ryanzanyeho ntaryo mbona ndaraba ati nichere ngende nafashe ibarabara ngiye nabona ari kaburimbe inja nserukira ahantu mu gashamba ku bapolisi maze kubaserukira ko n'ukunda sabari bandashe baca barambwira ati hagararaho Jenda babwira ati je ndiko ndagenda mugabo jewe simbona iyo ndiko ndaja baca baramfata bamfashe niho nibuka umukozi yahoze akorera muramwanje mu gikoni w'umuboyi ko yagiye mu gisoda akorera ku kibuga c'indege inca ndigomboza ati jewe burya mfise ikibazo indege nzanye ubunyene ndabuze iyo nakindaro ifaranga rimwe singira ico bakoze baba soda nimba bari baborewe barantuka baramfukamika nshaka no gukubitwa harageze igihe haca haza umusoda aravuga uti jewe uwo ndamuzi kandi atanzi atarondera nakatego ndondera uwo nyene baca baramutelefona wari wamuvuze mugabo bamutelefone yaraje amaze gushika yavuze ati uwo n'umugore wa mwene wacu kandi ari umuboyi yakoze mu nzu kwa muramwanje yavuze ati uwo n'umugore wa mwene wacu ico yakoze yaciye ambwira uti aho ubona twe tuba mu tuzu dutoya tw'amahema ati kandi tuturaramwo turi bangahe hariya mw'ishamba tinone ndagutwara yuremera ku nta nuko vyemerewe yuko no gutwara kuko nabagabo gusa nta n'umukobwa arimwo aho nyene twaciye tugenda acambwira ati reka nikore ku bagenzi duca turagenda arasezera ati saa sita z'ijoro zirageze nta urenga bariyeri reka nsiga nsinye ngaha ku bariyeri ndababwira ikibazo ngize yaciye agenda yikora ku bagenzi arasaba uduhera arambwira ati uje mu gihe kibi ati burya nta mahera mfise ti mugabo nturara mu gahinga twaciye tugenda urw'amaguru aransabira ihoteri arangurira n'amazi ndanwa bukeye wa muntu yandungi ku bwa mbere ndamubwira ati je nasohotse ikibuga ati jewe ndayahanaha ndungikira amahera nsubirana inyuma wa mugabo yarayandihiye amaze kuyandihira acambwira nti wewe ntuzumvuge kandi n'aba bagande ba nyene ofisi ntubabwira ivyabaye ugiye muyinguza imyitelefone namubwiye ati jewe sinzimye telefone nta kosa niyagiriza yego nshitse muyinga barampamagaye ku telefone cende babwira ati jewe ndi muhira bamwe bandungika hanze yego ati none itike y'indege ntuyiriha ndababwira ati ariko turabacangero buryo uwo gutuma amadolari 100 basi woyakura bagusaba miliyoni 10 niko wavuze bansavye imiliyoni 10 nizo bansavye nari navyumvise genda babwira ati ntayo noronka mu nyuma bacambye ati wewe umwanya n'umwanya turaza kugutora genda babwira uti
mwebwe ntimwirirwe murarondeza kure muza kwa musitanteri mubaze izina ry'iwanje muca mugenda kwa buramatari mubaze izina ry'iwanje baca babazana no mu nzu yego basi bigenda uko barambwira ati rihitike nanje kubera gasho nagenda camwo amaguru yaravyimbye narakakamye umubiri wose ndumufu gupfa emwe nca ndaguma mw'iyo nzu nguma ndabishuza pasiporo barayinyima naratelefone bukeye inimero bari bampaye uwo mu documentation yaciye nimero zo ku kibuga c'indege usigaranye pasiporo yanje naramutelefone ati mpaya ntuze ya pasiporo ngo burya nyene ugikura ikirenga bajya baganda barashitse baca barayitora baca barayijana ndabatelefona nabo ti pasiporo yanje ngo banzu turihe amafaranga y'itike y'indege wagiriyeko ivyo twakonsomye vyose ubiduhe ni wabiduha turaguha pasiporo je ndababwira ati pasiporo niyo nirondereye siyo mwandondereye ni mumpe pasiporo yanje barayinyima amezi 6 aheze ndaronka n'ikindi gihugu nja kwiciramwo ingero nja gucamwo ingero mbura pasiporo ndayibasaba barayinyima ndababwira ati reka ndabahe 100 muyimpe bambwiye ati zana amadolari 600 duheze tuguhe iyo pasiporo barayinyima hanyuma ndaronka n'uwundi mugenzi anjana Katari ndabura pasiporo ndabura ivyangombwa ndavuga ati ngomba ngwe mu bana nta kundi ngomba ngwe mu bana karabaye harageze igihe rero ncandaja mwabura amatari muyinga ndabimubwira arambye ati twebwe Bujumbura ni kure twebwe izo manza nta nizo twokurikirana yaba arahi muyinga twogize ico tugufasha urumva ngo ni Bujumbura mwico gihe buramatari yaciye anyereka uwundi muntu nitura aramutelefona ku telefone acaraza arambaza ibibazo nkuko kwa uriko nyene urambaza ndabimubwiye kandi je ibyo turaganira byose burya niko ndabifata amajwi nzobishira hanze kugira ngo baze bamenye makuru nkaya n'abandi ntibazi barahohoterwa ego nimba hari cyo bavuze wumva nibaza ko bavuze ibyo bavuze byose atacyo wabeshemo oya nta bubeshi burimwo n'ama audio ndayafise emwe byarageze magera abo bavyeyi amezi 5 arahera 6 arahera ndavuga uti none ko batampa inyishu nibiki nabo nyene barampenze amaudio ufise nayi nkuko neza na neza amaudio ufise nayi utarabandanya amaudio mfise nayo twagiye tuvugana nabo bantu bangiriye kubujanja ngo bandungitse iyo bandungikana aho bantwaye mu gasho yemwe ya mashira hamwe yavuye Bujumbura araza kuduha inama aravuga uti umuntu wese afise ikibazo cerekeye imanza niyitura ubutungane twebwe turahari tuzobimukorera hadashika tuzohashika yego emwe ya mashira hamwe naciye ndayikorako baravuga uti none we tuguhiki abasavye abatagiraho baba abubakirwa iki je nabwiye ati jewe mfashanyo ndabasavye ni munkurikiranire pasiporo yanje niyo intunze ego cyane gose nagize nkuko barambaza ivyegeranyo ndabitanga barabakomboka babagande nagiye Bujumbura inshuro 6 ntonda batitaba nsubira inyuma ego akurumva nivyo byose n'amakosa bakora mu nyuma mbona narengewe tijewe nivyo mu nzu nabimaze kubera amatike mu nyuma barabakombotse nyene baraza
baje baravuga uti ngo niwe watwitwariye ngo watwitwariye ngaha ngo niwe watwitwariye kini jewe nyene kumbe ndi kumwe n'umuavoka ntibabimenya yego emwe baravuga ati none watwitwariye kugira ushike kuki none wewe turihe itike y'indege ibyo wakonsomye ubiduha ubishire ngaho ni wabishira ngaho tuguhe pasiporo yawe nawe tirindira ubutungane wa muavoka ntibamenye ko ari we turi kumwe yaciye avuga atuwonye na mucangero abarihe ngo araturiha amahera tumuhiye tike y'inde tumuhiye pasiporo yiwe hanyuma rero byagenze nk'uko uwo munsi urubanza ntibaswumvirije barasubira inyuma mu nyuma nararambiwe tugiye urubanza ndaruhevye tu nta kundi kuko ikike kugenda subira inyuma n'ibitoro by'ubu naravuze uti ndabwira wa muntu mu mashirahamwe acaransabira uburaro mu rindi shirahamwe yego ansabiye uburaro mu iryo shirahamwe naragiye sanga abafise ibibazo nkanje abava mu za Saudiya bahohoterwa baza badahembwe iryo shirahamwe ndarimaze mu kwezi n'igice tuburana n'abo bantu yego amashirahamwe yohibera amashirahamwe yubahwe aha turiko turahohoterwa kuko tudafise iyo tuja niyo tudemwe udafise uwo kuvugira nta rubanza birumvikana emwe harageze igihe nyene turaburana ya pasiporo barayimpa bayimpirimwo kode ko nta na hamwe noyifatanya urugendo muga Saudiya ho sinzosubirayo emwe iyo kode barayikuyemwo aha kurima sinarimye nariko ndakurikirana iyo pasiporo yanje ubu rero barayimpaye ndi muhira ubu ku birego nabaretse bandendereje ubu usentari sigaje kudusomera nuko bimeze niba gucira urubanza nabi uze wunguruze kuri kubona umuavoka bizogenda neza uwo muavoka ntako atagize kugira bitabizo manza amashirahamwe nukuri mukomere muze muravugira abadashoboye ntidushoboye yego nukuri murakoze rero intumbero yacu n'ijya mwumvise twababwiye twagomba kumenya ibijanye na rimine ajya amashirahamwe arasunura ararungika we wagira ibibazo umaze gushika Saudi ukagira ibibazo urimenya ni Imana yonyene jewe navuze ati byari kurutwa nuko batadushira muri leta ngo ducira muri leta tugicira mu kirundiho iyo mibabaro ntiyari ihari ubu imibabaro ihari irarenze ntayo nari bwabone ariko amakosa ngaho se ya leta kuko leta burya itanga ivyangombwa byo kujana umuntu hariya kumusafirisha kubera ko ababa babisavye berekanye ko bafise ibikwiye ahubwo inyifato y'aba basavye izi mpusha mu nyuma baraheze bagahindura ivyo basavye gukora no kubahiriza ntibavyubahirize leta none yo iguma umviriza ndakubwira jewe mu mburane zanje naravuze ati bavuze ngo ninda bari hitike y'indege jewe nababwiye ati jewe kontra n'ubu impapuro ndazifise nasinyiye leta izi n'ubu ko nkiri ku kazi yego mwebwe ntimwamenyesheje na leta yuko navuyeyo jewe ndabasabiye kontra nasinyiye mu yimpembere yego none barakurungika kandi batubwira ati twe tuzobakurikirana mugize ikibazo muratumenyesha iyo ufise ikibazo ukabamenyesha ntacyo bakora bo bashira inyungu imbere z'amafaranga yabo yego
wewe udafise amafaranga ntuja kubajeregeta ko ni mu ndungikira ibi nibi twarabasabye na pasiporo ya elimine nimero za elimine za pasiporo kugira tuzihe uwo muntu akorera kuri ambasade hiyo Saudiya ema kugira baziduhe byabaye ingorane ubu murazifise rero ego ubu ni naco gituma ndakubwira uti nazo ucuzima iyo bakurungitse bakira guhembwa kajya gahera ntibamenya none kugeza ubu nabo nyene ntibaramenya ingorane zatumye ngaruka wumva ari amashirahamwe yo kurungika abantu kweri bapfa rimwe na rimwe hari abakora batabizi abandi bakabikora bitayeho inyungu zabo ntibiteho abanyemwe barungitseyo babishatse babimenya mugabo urumva ntibashaka kubikurikirana umwanya wo gukurikirana ingorane zanyu bo baguma baspendinga amafaranga bo yabo nyene birira begereye none nk'ubu pasiporo yanje sinkisubira Saudiya nta kosa na rimwe nakoze Saudiya pasiporo yanje niyo niguriye umubosi twavanye neza n'ubu haragera igihe ndamubwira ati jewe abana barashonje akandungikira uduhera tigura agaceri k'abana jewe nta kosa n'ubu jewe navuyeyo nkoze ariko kugira nce nshikira mu gasho n'ubu sindamenya impamvu urabimubwiye ko wasubiyeyo ugashikira mu gasho none uwo mubosi canke niwe yababwiye ati nimumurekure Aisha twarakoranye tumaze gukorana hagera igihe yahataha ndamusezera nawe ati nzogaruka tego mu nyuma imitahe narungikiye abarundi biwabo barampenze umukozi ntibamurungitse nanje nca nkora iki nca nkora ivyanje mbona kurekurwa namutakambiye umubosi wa kabiri araza kuntora mwako gasho yaraje kuntora aravuga ati nimumbwire ibisabwa byose ndabirihe mugabo ntwara umukozi barana yego urumva imitahe yukugira ngo nsubireyo bayirungikiye uwo muntu ari mu Burundi ari we wene kundungika aca nkatishiriza ahandi sinagiye muri yanzu bose pasiporo yanje baca bayishirako ibintu ntari bushobore no gukuramo pole kabisa nk'ubu bukene buranyishe singira iyo nja niyomva oya bazokuriha hewe bazokuriha kandi muze mukora nk'uko mwese abarenganijwe abahohotewe murondere avoka baburanire bazigira igihe bazihanura abantu baza babarungikayo hanyuma ntibabiteho muze mubikora gutyo nyine abantu mwahohotewe uva mu gasho wahahamutse washika mu nzu usanga inzu irangaye n'utwari turahari waragurishije kugira ushike Bujumbura ubanza kugwara mu mutwe iminsi reka ni birebire ntore yego ndabashimiye rero ku kiganiro mwaduhaye yego mugire ibihe byiza nitwagira icyo tubakenera ko turaza kubahamagara kandi ariko ibyo twabasabye mu byumve ko dukeneye ko ishambere mushobora nimero za pasiporo n'ibindi dukenera turaza kuzibasaba nimero za pasiporo z'uyu elimine yego murakoze cyane mugire umunsi mwiza n'umwaka mushasha mwiza hariho akantu barungitse ku izina ryiwe hariko nimero ziwe n'izina ryiwe ndakakurungikira murakoze sawa mugira umunsi mwiza namwe bakunzi banje inshuti munkurikira nokuri murumva yuko ibintu byabaye nabi cyane inyuma yo gutabariza elimine zo twegeranya makuru kugira ngo turabe yuko twomenya byinshi gushika atashe gushika rekuwe gushika asubijwe mu Burundi kandi agahabwa n'ubutungane murakoze rero ko mwakurikira ikiganiro ndabemereye ko nzogikurikira gushika ndamuberetse yageze mu Burundi